muri make tuge ibiciro bivana bwa mbere n'ukuntu umugambi umeze. Hari abantu baza bavuga ati mfise amahera menshi yatubutse shaka kubaha ikintu cida cyane, abo rero umva turabagirira ivyigwa bihuye n'ivyo bintu bifuza. Hariho n'abandi bantu badafise uburyo bukeyi akavuga ati mfise uburyo bukeyi ngomba kuba kindisanzwe mugabo sinumva ko nopfa kuyipupagura ntavyiteguriye, ni munteguriye ivyigwa haya mu nyubakira inzu yaya nawe nyene numva cyo tumugirira bivanye n'ukuntu angana mu vy'uburyo. Rero ivy'uburyo bivana n'umugambi gwo umuntu agomba gukora wari mugabo mu bihe byose noba kusanga twebwe dufise ibiciro vraiment bimeze neza bisiguritse, abantu nico gituma ubona bagenda bakazana n'abandi. Rero ibiciro byacu bimeze neza. Hanyuma gusa mu kurihana iyo umuntu turiko turamukorera projet hariho ukuntu twebwe turatanga tumwe tugeze kuri fondation twaragize ivyigwa tukamubwira ati fondation izotwaraya agatanga budget ya fondation hajya turi mu kuyimara agatanga budget bikurikira ngo twegeranye ibikoresho turihana ku matranche. Rero bakadotera ku matranche gushika le travail iheze. Umuntu atire baravuga ngo wisima ndayizana gute, oya byose biri ngaha.